Leta ya Ethiopia yatangaje ko yihaye intego yo kugenzura ibibuga by'indege n'ibindi bikorwa remezo bikomeye byo mu majyaruguru y'igihugu mu rwego rwo kwihimura ku bitero by'umutwe wa TPLF. Mu mpera z'iki cyumweru muri Tunisia habaye imyigaragambyo mu byiciro bibiri, aho hari abakusanijeho na polisi kubera urupfu rw'umwana w'umuhungu wapfuye mu kwezi gushize. Abandi babarirwa mu bihumbi bamagana Perezida Kais Saied bashinja gukora icyo bita kudeta kubera guhindura ubutegetsi umwaka ushize. Ikigo cyo mu Buhinde gikora imiti cyavuze ko kigiye gukora inkingo zo kugerageza kuri Ebola zibarirwa mu bihumbi 40 kisaha Uganda imaze gupfusha abantu 19 kwa mu kwezi gushize, naho abamaze kwandura bose akaba ari 54. Amapfa yaramaze igihe yibasiye Chad, ubu yakurikiwe n'imvura nyinshi cyane itarigeze iboneka mu myaka 30 kugeza aho imirima n'inzuri byarengewe n'amazi. Ikibazo cy'amapfa kandi kiravugwa muri Kenya, aho kimaze imyaka 3 yikurikiranije. Abashinzwe ubutabazi bavuga ko abarenga miliyoni 4 ubu bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa.